Uburundi n'isi yose bariko barahimbaza ukwezi kwahariwe ibinyabuzima. Mbega havuze ibinyabuzima umuntu yotahura iki? Inyishu tuyihabwa n'umuhinga mu bijanye n'ibinyabuzima hamwe n'ibidukikije Leonidas Nsengiyimpa. Umuntu avuze ibinyabuzima amajambo make n'ivyo byose bifise ubuzima, ariko rero iryo jambo ibinyabuzima abarundi b'abahinga bagerageje kurimukura mu gifaransa ni biodiversité canke diversité biologique. Bavuze rero biodiversité canke diversité biologique mu kirundi ibinyabuzima, umuntu yumva ibintu bitatu. Ibinyabuzima birangwa ni ubwinshi bw'ubwoko, diversité des espèces. Hanyuma ibinyabuzima kandi bikarangwa ni ubwinshi canke ubwinshi bw'uburere, diversité des écosystèmes. Hanyuma rero hakacabamwo na diversité des gènes, no kuvuga ubwinshi canke ibigize ufashe nk'ubwoko. Ni vyiza kugira ngo ubwoko burame, bugwire, burondoke ibihe vyose, bubwirizwa kuba bufise ubwinshi bw'amagene, no kuvuga twa duce duto ngenga buzima, les gènes. Kubijanye n'ibinyabuzima biboneka mu gihugu c'u Burundi, umuhinga Leonidas Nsengiyimpa amenyesha ko mu Burundi hari ibinyabuzima kama kubera ingene igihugu kiremye. Ibinyabuzima mu Burundi birahari. Imana rero burya yaraduhezagiye. Iduha igihugu gito, mugabo igihugu gito kirimwo ibinyabuzima byinshi cyane, ndetse bitangaza abantu benshi, bigatangaza abahinga. Harimwo imyonga, harimwo ibiyaga, harimwo imisozi, harimwo imisozi miremire n'iri hagati na hagati, harimwo ibiyaya. Aho hose rero harimwo ibinyabuzima kama vyaho hantu. Mwomenya ko amashirahamwe atandukanye aharanira ibungabungwa ry'ibinyabuzima n'ibidukikije ariko arakora ibikorwa bitandukanye muri kuno kwezi kwa gatanu, ari nako kwahariwe ibinyabuzima. Muri ivyo bikorwa hakaba harimwo kugendera uburere bukingiwe kugira bibonere ingene ibinyabuzima bimerewe.